Turakuza Black TV n'abamukije ngoma kora vyose www.blacktv.com so gatsa Facebook nico kimwe musanga tango manzini uyu munsi turi mu ntara Ngozi umusaza mubiza giteramo ca Sadbi cyateguwe n'abanyengozi nyene ubwabo tukaba turi kumwe n'umwe mu MC MC mumenyere nganye Ngozi ariko dutse kwa n'ibitamo bitandukanye harimo na Kugasaka Miss Kugasaka atubwire vyinshi byo tushaka tuyage gatoye kugira tugene biteguwe ngene meze bro god ni mpore turashima Imana meze neza ego turashima kabisa karibu cyane msaza asante sana big twagutwaye bujumuri no muzi ego MC zatukumenyere masho atandukanye ma event koma kumenga abiranga mpuze mu ntara Ngozi yanyu gatoye tutaja kuri Miss Kugasaka tubwire MC Blaise MC Panda ninde ya MC Blaise MC Panda n'umuntu yinjiye muri carrière muri 2014 urumva ko ni gihe gito yakimazemwo ariko natanguye muri 2014 turamaze gukora ama evenement menshi yaba ayino na yibujumbura ndashaka kuvuga ama evenement abiri manini bashaka kuba bibuka hariho Indoto Festival hakaba na Ego album launch yakozwe na Masterland MC Blaise n'umuntu abingozi MC Blaise n'umuntu sinovuga ko ari umunyeshuri sinovuga ko yahejeje ishure MC Blaise n'umuntu afise une équipe canke une agence événementielle yitwa Panda Entertainment MC Blaise n'umuntu amaze kunguka byinshi mu kazi akora kuko akazi kariko kose ukora ushizemo ingufu ugashamo n'isengesho uratera imbere uko bigenda kose MC Blaise n'umuntu ariko arategura ama evenement menshi yabaye Ngozi naye ariko naye yimirije kuba ego ubu MC Blaise yongeje ko ku buzina yiwe bamwongereje ko Panda yacivamwo Panda Entertainment umva yuko ari ibintu bitera bikura ego great je mwazo kwiteramo kwaza ngaha cha Sadbi igiteramo nawe we muhuriye he umusese cyangwa nawe uri mu bagiteguye bon iki giteramo kungene bimeze je nahawe akazi mu bandi ariko je kubera ibintu bibaye Ngozi barakunda kunyitura cyane kuko iyi terrain ndayimetriza baranyitura tugakora evenement nziza kuko barabizi yuko tudashobora gukora MC Blaise dahari wanashaka uramaze kubona ama evenement menshi bisigura yuko baba bayimpaye icizere kandi baguha icizere bivanye n'ivyo bamaze kukubonamo iyi evenement rero ndayirimwo nk'umuntu muri preparation no kuri stage ego tugena show kuko mba nawe watume mu bandi ko sino bikubaza umuge watumiwe tuje kuri Panda Entertainment mu bwayo hamwe na Miss Kugasaka tubwire tubasaba tubizi ko Miss Burundi yabaye mu nyumira tebajamwe ibintu by'ibi novuga vy'amakorosi irahagarara ubu nahaje Miss Kugasaka twa ko imigira shushe cyane washaka nakoga benshi bari bujumba bashaka no kuzino biteguye gute ku bantu bo bifuza kubijamwe meze gute bon byinshi banje kubivuga ndabanza guhera kuko ngene nateguye Miss Kugasaka yari ifise in equipe yahori ikora ariko ndavuga ati nka Panda Entertainment reka ndayifate mu minwe kandi yifashe mu minwe umunsi wa mbere umunsi wa nyuma badesida yuko Miss Burundi bayihagaritse ndavuga ati kubera iki Miss Burundi bayihagaritse ama obstacle bahuye nayo naramenye ingorane bagize narazimenye ndavuga ati bon reka retwe dutegure Miss Kugasaka kuko Ngozi dushaka kwiba inyenyeri imurikira nord cyangwa imurikira interieur yose kugira abanyabujumbura bayimenye ndifuza yuko Miss Kugasaka yoba evenement nini abantu bose bifuza kubona abantu bose bitabira kugira ngo nibagume bibaza Miss Burundi gusa kuko imbere yuko ukora ibintu banza ukora ivyiwanyu ntitwoja gusaba Miss Burundi ngo nituyikore tutabanje gukora ivyiwacu bakabanza kubona kumwe tuyikora dufite ama project menshi kubijanye na Miss ariko reka tubande ukora ino y'Ingozi babanze babone kungene dukora comme ça bazogerageza bikunze bazoduhana Miss Burundi donc Miss Ngozi turiko turayikora bien sûr twarahuye n'ingorane ariko ntizitoya cyane bivanye n'ivyo tumaze gushika ivyo tumaze gushika ko ni byinshi cyane gusumba ivyo tumaze kubura kuko Miss Ngozi twatanguye dufise twageze le 1er juillet dufise bigeme benshi cyane dufite abakobwa 18 ariko nk'abakobwa 18 hari abagiye baravamwo bivanye n'ingorane zinize hari abigeme bavuyemwo bivanye n'abiyandikishije bari hanze y'igihugu hari abasohotse ariko ntivyakunda ko bagaruka kubera iyi problem ya COVID-19 hariyo abo vyanse kubera amashure hariyo nabikuyemwo bivanye ngo no kubera batoshobora guhiganwa n'abandi bababonye amasura umva biragoye donc nico kibazo tushaka kwa twarahuye ariko twaragerageje kugerageza kugumana abigeme bashobora kuzopresenta Ngozi ati mbega mwaba babatoyemwe wa mbere kuko ko dufise slogan yitwa migeme muserukizi bizogenda gute donc nico kintu turagwanira dushaka ko Ngozi Miss Kugasaka ibinyenyeri donc iba evenement abarundi bose babona mu gihe Miss Burundi bayihagaritse
ego niyo objectif dufise yuko Miss Ngozi ngejeje kumviriza ni objectif yuko mushaka kwereka ko Miss Burundi ahubwo iri down mwe muri hejuru. No, si cyo dushaka kwerekana ahubwo dushaka kwerekana yuko bajya abantu bariko barategura Miss Burundi natwe dushobora gutegura abo muri Nord ariko bashobora guha une equipe y'Ibujumbura gusa ati nimutegure Miss Burundi alors que n'Ingozi hashobora canke muri intérieur hashobora kuba hariho une equipe ishobora gukora. Donc dushaka yuko babona yuko dushoboye kuko iyi event nawe uramaze kubibona ku ma réseaux sociaux nico kintu kimwe kiravugwa n'ahandi hose nico kimwe kiravugwa kandi dukeneye yuko bidahera ku ma réseaux sociaux dukeneye ko bimenyekanira ahantu hose. No muri event ndabatumiye muzoze kuraba ivyo twabateguriye sivyo muzoze kuraba ivyo twabateguriye ibintu bizima. Niyo mvu tubatumiye ntitwabatumira abantu bo mu gisagara tuje kugira ngo tubereke ibintu bibi. No, tubatumiye kugira muzobona ibintu vyiza muzogende mubwira abandi muyagira abandi yuko Miss Ngozi yabaye evenement nziza cyane. Kuki tugiye kubibona kumenya ubu yako kubimenya ubu ariko mugiye bigitegurwa tutabimenya. Bon, twararashije inscription turaransa n'ama critères bashobora kuraba kugira biyandikishe ko ariko ubu igituma mugiye kubimenya ni kubera tubwiye abakobwa bi promoting donc bimenyekanishe kugira bagira ama vote ku ma Facebook ku ma Instagram no ma Twitter. Donc babimenyekanishe kugira evenement nayo imenyekane naho abakobwa bamenyekane. Rego ntushobora kuba mwigeme muserukizi mu gihe batakumenye babanza kukumenya bahagutora ati mbega bagutoye kubera iki mbega ushobora kuba mwigeme muserukizi ushobora guserukira intara ushobora guserukira abandi bigeme ushobora kuvuga ama idea yawe mu bantu bakomeye no nico dushaka. Okay, great. Mwigeme muserukizi aseruka intangozi ariko mubo maze kumenya jewe nzi bamwe bari Bujumbura bimeze gute kugiye uje muri Miss Kugasaka vyasabwe iki? Ya kugira uje muri Miss Kugasaka icyambere na mbere byasaba kuri umuntu ndikazi bikaca bisaba kuri imvukira y'intarangozi kuba imvukira y'intarangozi ni kuba ufise umuvyeyi wo mu ntara ya Ngozi ni kuba utafise umwana ni kuba utigeze utubatse ugwawe canke ngo wubake ngo hama ngo uveyo ni kuba ushobora kwiexprima wavyariye muhira ntumwakira aho ubufise umwana. Yeah. Ni kuba ushobora kwiexprima mu Kirundi mu Gifaransa no mu Congereza ni kuba ushobora gupresenta ama idea yiwawe ushobora kwiexprima donc ushobora kuvuga mu ruhame ni mu Kinyarwanda ushobora kuvuga mu bantu benshi ushobora gupresenta ibintu byiwawe nayo makriteri twarabiye ko cyane ati umuntu ashaka guserukira abandi uva abajya muri Bujumbura bose bavina Ngozi. Yeah, bajya bavina Ngozi bavukina Ngozi mu misi kurikira abazoza barakurikira ama page ya Miss Kugasaka ya Instagram na Twitter na Facebook bazoza baramenya aho ikartier bavukiyemwo naho biga kuko ntituriko mwi Miss Ngozi ntaba muri secondaire barimwo nabo muri université gusa tuzashaka n'ama faculté biga kuko musaba bone yuko iyo domaine ashobora kuzoyiviva ashobora na projet yiwijanye n'iyo domaine yiga kugira yige cyane kuko nk'ubu mw'imisi bari muri formation base sur la leadership entrepreneurship na patriotisme. Donc dushaka yuko tubateza imbere cyane naho ushobora kuja muri Miss ntube Miss Kugasaka ariko uzohakura ibindi bintu. Ntaraja kuri evenement umunsi nyawo akazo kamwe ushaka kubaza kerekeye evenement Panda entertainment hamwe n'abategura Miss Kugasaka kuko imwe mwakubise ku ntoki bamuza kuyitegura mwabyo bitegurwa nabi bo babitegurwa nabi cyane gute kuko Miss Kugasaka tutatwitse kuva barashaka imyaka iheze kuko kwa Miss Burundi yategurwa n'abandi bantu indi agence mu nyuma hazi indi agence irakwita ku ntoki namwe muca muvuga ati kadukwite ku ntoki iyo itegura Miss Kugasaka namuza kuyitegura. Nababwiye yuko maze igihe kinini bon si kinini cyane kuko le 6 ans simike ndi muri domaine ya événementiel donc ntitwabakubise ku ntoke niyo mpamvu no ku makava mwabakubise ku ntoke ntitwabakubise ku ntoke basi mwahinduye kubera iki kuko mva ubu ni Panda entertainment kari yahora ari Miss Kugasaka abandi bayitegura. Ya nico twashaka kuvuga hari umugwi witwa The Rising Generation wahora uyitegura uwo mugwi ntitwakubise ku ntoke cyangwa twegeze hirya niyo mpamvu no ku makava yose tuzosohora muzoza murabona ko turiko turayishirako kugira abantu ntibabwire ama confusion bavuga ati mbe kubera The Rising Generation. Okay, none murakorana amajamu market cyangwa mwaravuga yuko mugiye kwitegura canke mwabigize tika twibeye ide kuko umva wowe ni The Rising Generation baho bayitegura ariko puloma ni mwebwe nuko mwamwivye ide cyangwa babahaye iratigira mu bikore nitwivye ide twaragize umwumvikana turicara hamwe turavuga ati nabo nyene The Rising Generation kandi yose atana umuntu numwe avuye mu kugira ntihazogira umuntu kuko umugwi urazi uragoye hari baba bafite amayide aya naye twaricaranye bose turavugana ati dufundike ikintu kimwe twebwe twifuza guteza imbere intara ya Ngozi Miss Kugasaka ntihagarare rero mu gihe twaba dukore guca dukorane mudufashe mwabino natwe tubafashe mwabino mwikote twe dushoboyemwe nange mudufashe mwikote mushoboyemwe comme ça tulanse ikintu kizima Ngozi ibandanye ari nyenyeri ego. Evenement ya Miss Kugasaka cha Miss Burundi bisaba uburyo bwinshi nuko bashigikira ni bande.
bon twebwe imbere yo kuransa evenement imbere yo kuzisaba the rising generation twe twamaze gupanga ubuntu byose bwene bizogenda twe tumaze gupanga amapri y'abakobwa ubushimwe tuzobaha naho ubwo bari buto mugabo bivanye nuko dushoboye aho tuzokorera n'ibindi byose ayo bandi ma agence ariko aradufasha canke yandi ma entreprise ariko aradufasha ni bonus kabisa mwose mufise mwebwe mwavuga ati tutaronka cyo turonka dufasha tuzodu of course imbere yo gutegura ikintu banzu urabe kungene uhagaze kuko ndi wotegura evenement y'intara wizeye ku bindi bizova hanze bacumugani mu kirundi ngo amavuta y'umugabo n'ayamurayeko ntiwoja kwizera ivy'abandi mu gihe urashaka no kudodora ahantu bakubwira ngo kubera ngo iyi period yango covid-19 ngo nakintu dushobora kubafasha none mu gihe twari kuba twizeye ama sponsor turakura mu bantu byaca bigenda gute evenement nk'ubu yatanguye kuzima babatangwe kwitwaka nka kwakundi batse Miss Burundi twige dushaka yuko dukora evenement nziza mu buryo dufise mu gihe abandi bazodufasha kandi reka dushimire bari baradufasha kuko hariho ibanke yitwa Finbank murayizi cyane irafise nako bita ngo Finbank kumuhana cyangwa pesa flash baradufashije hariyo ikinyobwa cyitwa ihinguro rikora ibinyobwa yitwa Royal Crown byaradufashije hariyo Brasserie Burundi Brewery ryo ngaho Ngozi byaradufashije ayo yose nama bonus yo kugira abigeme muri yama prix twateguye kubaha tubongereze tuzona bashi no kubasuiva cyane mu maprojet yiwabo yimbere kuko urazi ko muri Miss bakonta cyane ku maprojet ni bakonta kuri beauté gusa bakonta no kuri intelligence no ku muco kungene wabi donc washoboye kwitwara umuco sinzi no kivuga nico nyene umuco kungene washoboye guhagararira umuco w'u Burundi akaranga ku Burundi bya mu kurangiza tuje kuri evenement yayo umunsi ni ryare bimeze gute bipanzwe gute biteguye gute kuza gute hatumiwe bande reka ndabibwire nk'abantu batewe iteka ryo kuraba ikiganiro twakoranye na Black TV kandi nibo bambere ndakibwiye Miss Kugasaka izoba itariki 1 yo kwezi ku8 ikibanza nibwo bwambere ndakivuze ni muri Nobel ahantu hitwa Hotel Nobel bakunze kwita kuri piscine mugabo kera aho urahitwa kuri Belvedere niho tuzokora iyo evenement hazoba hari abaririmbyi b'ingaho Ngozi hazoba hari aba DJ b'ibujumbura mugabo bashobora kuza kugira ngo kuko kugira ibintu biryohe ntimasimaka ngo ukoresha biwanyu gusa ubona yuko hari wundi wo hanze ashobora kuza kubafasha yoza kubafasha kugira umunezero gusubaje wiyongere donc azoba n'aba DJ bazoba bavuye ibujumbura baje kudufasha kugira turyoherwe ariko cyane tunakonta kuba Ngozi kuko abo hanze bazoba ari bake cyane gusumba abo ngaha evenement ni le 1er août place ni Nobel Hotel sinzi ibintu abaririmbyi batumiwe kwinjira byari hari umuntu twako turayaga nje namubwira ati kwinjira nzoshira kuri 5000 ariko yambwiye ngo amafaranga ngo yo bari makeya cyane ngo nimushire kuri 10000 cyambwiye ati no habwo mbere nzoshira kuri 3000 kugira ngo abanyengozi bose baryoherwe twari kuyikora kubusa ariko kugira ngo nimba ama sponsor yaboneka ataboneka dushoboye gukurikirana abigeme biwacu reka dushiye kuri 3000 kugira ngo tuzoronke uburyo buzofasha kubafasha muri kazoza nk'uwo mwaka wose azoba ari Miss ego abatumiwe si kubaririmbyi kuko ba Miss kenshi usanga hariho abatumiwe nk'abaririmbyi bon evenement bingozi gusa cyane evenement ya Miss ibatandukanye cyane n'aya evenement twajemwe no munsi evenement ya Miss ni nzamwe abantu bafise imyaka myinshi n'abandi batoya mugabo bazi cyane ikijanye na evenement donc twatubiye ari umuririmbyi w'Ingozi yitwa Masterland niwe tuzoba turi kumwe akazoba hariho na band yo ngaha Kugasaka izogira karaoke akazoba n'umu DJ yitwa Philbite w'Ibujumbura wo muri Runtown DJs bazoba baje kudufasha n'abandi benshi Kiriku bamwe bagiye ari abandi bakomeye Kiriku bamwiza Kiriku sinamwibagiye Kiriku turafise yindi evenement yiwe izocibalo 8 août donc arashobora ntihazocazamwo twarabipanze kugira ngo Ingozi tubashe kubandanya dusayangana cyane ego siko bafisa kaja mu kanyuma ngiye kunda nagushimira musaza murakoze cyane Black TV murakoze cyane kandi abatumiye cyane invitation yanyu cisohoka mwaka kanya reka ndababwire n'abantu bose bariko baradukurikirana bazoze kuraba icyo giteramo ajya ma like n'ama partage muri ko muragira kuma page ya Miss Kugasaka mugira abo bigeme muba promotinga muzoze no kwibereka ngaha kubera ijya percent bafise kwajya ma like n'ajya ma partage muri ko muragira niyo banafise ku munsi wo ngaha hazo hariho 10% ziriko zirakotwa ngaha kuri ku bafana bari ngaha ariko aba judges bazokora akazi gakomeye reka rero tubatumire mwese muzoze kubaraba bazotora uwo mushaka mwamushigikiye ibintu bimeze neza cyane kuko
ega tutabikoze nta wundi azobidukorera ni twebwe tuzovyikorera merci beaucoup merci beaucoup Black sawa sawa